Burundi natwe twifatanije n'amakungu mu guhimbaza uyu munsi mukuru wahariwe agateka k'abakenyezi. Uretse mwebwe abakenyezi twese nakajyaho kurabira hamwe intambwe tugize ko mu gushyira mu ngiro ivy'amakungu yose yiyemeje mu bijanye no guteza imbere agateka k'umukenyezi. Nakajyo kandi abakenyezi barose go gutereza amaso inyuma kugira ngo barabire hamwe aho bagejeje ikivi mu ruhara rwabo rw'iterambere ry'imiryango n'iry'ibihugu vyabibarutse. Twebwe hano iwacu umukenyezi turazi icyo amaze. Twebwe tuvuga yuko umukenyezi ari inarugo, bivuga nyina w'urugo, kandi umuntu aravye hirya no hino je ndibaza yuko atazindi ndimi ku isi canke abandi ku isi umukenyezi bamwita inarugo. Ivyo nivyo bigaragaza neza ikibanza ntangere abarundi bahaye umukenyezi mu mico n'akaranga vy'Uburundi. Birumvikana kandi kuko kuva kera na rindi vyari bizwi ko umugabo aja guhiga no gusoma hanze, umukenyezi nawe yamye ari watunganya ivy'urugo. Niwe yitwararika cyane ibikorwa bijanye no kugwiza umwimbu mu rugo, ariho kandi no kubungabunga. Mbere abarutse aho hambere hahise barazi ko umugabo yitwararika cyane cyane ibiterwa njabukamazi, umukenyezi nawe akitwararika ibiterwa mbumbarugo. Na kera cyane ku ntwaro ya cami umukenyezi yari afise agaciro. Niwe bashinga amabanga yo kugera no kugeranura ibitunganya kirimba, ariwe bita nyangemanya, niwe abazungu bita entanda. Kandi iyo tuvuze ngo agateka kazina muntu, ngo agateka k'umukenyezi, abantu ntibabe bitegera neza. Mutegere neza yuko amategeko ajyanye n'agateka k'abakenyezi yubahirizwa n'inzego z'igihugu. Ivyo muradabibwira n'abatwara amashirahamwe y'agateka kazina muntu, bazi yuko umuntu akubise umuntu ngo agateka kazina muntu karahungabana muri kiriya gihugu. Agateka kazina muntu kubahirizwa n'inzego z'igihugu. Iyo umuntu akubise uwundi abakoze icyaha kiri mu gitabo mpanavyaha, ni criminalité. Ivyo bita droit de l'homme, ni leta ijejwe gukingira bene gihugu, ikaba ijejwe kandi no gufata inkozi z'ikibi ikazihana. Iyo rero hari umugabo akubise umukenyezi aba ari inkozi y'ikibi, akoze icyaha ategerezwa guhanirwa. Twavuga yuko agateka k'umukenyezi katubahirijwe mu gihe bahohotera umukenyezi hanyuma ubutegetsi bw'igihugu ntagire ico bivugako.